Kaze banywanyi bacu bakunze bahere muri kuri kanal mu mpande z'isi kaze muri ano makuru tugiye kubabwira ariko aravuga ku isi muri kano kanya turababwira n'avuga ku mugabane wa Afrika na cyane muri Kongo n'u Rwanda aho igihugu ca Kongo cateye mu gihugu c'u Rwanda turababwira uko u Rwanda rwavyakiriye turababwira rero n'ariko aravuga mu Burusiya na Ukraine ndetse n'avuga ku indi migabane kaze muri ano makuru tubisabwira sabune cyangwa kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru n'ibiganiro bica kuri channel yacu kaze tubahe kaze. Twongeye kubaha ikaze rero bamwanyi bacu bakunzi bahire nkuko mwavyumvise tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga muri kano kanya. Amakuru yacu rero tuyahera mu Burusiya hagati y'intambara iriko irahuza igihugu c'u Burusiya n'igihugu ca Ukraine. Intambara ikaba yatanguye muco Burusiya bwise special operation hina rero kaba ku Burusiya bwatangaje ko bwagomba gukingira abanyagihugu babwo bavuga ikirimi c'Ikirusiya bari Kongo baragirirwa ihonyabwoko n'abavuga izindi ndimi zitandukanye ndetse abo bise ngo abanazi habo President Vladimir Putin yise abanazi aba nabo rero akaba hari President wa Ukraine Zelensky ndetse n'abandi bamufasha kuyobora aba rero President wa Burusiya akaba yise abanazi bikaba yabagirije ko bari korakora ihonyabwoko abo muri tuno duce twa Donbas John basanzwe bavuga ururimi rw'Ikirusiya ndetse akaba yanabagirije kandi ko bariko barazana ibigwanisho byo mu burengerazuba bw'isi ku butaka bwa Ukraine ngo navyo bikaba byari biteye umutekano muke ku gihugu c'u Burusiya. Igihugu c'u Burusiya rero ngo nticari kushobora kuvyihanganira ibi akaba arivyo vyatumye President Vladimir Putin ashoza intambara ku gihugu ca Ukraine. Intambara rero imeze gute muri kano kanya zifashe gute inyuma hafi amezi ane agera kuri neza intambara iri kuraba ni muri aya makuru turababwira uko zifashe mugume hafi. Muti vyifashe gute rero intambara zongeye zirabandanya n'ubu intambara ziriko zibera mu ntara ziriko zirabera mu gace ka Severodonetsk muradutunga aha naho ni mu ntara mu karere ka Donbas region nkuko mubizi aha niho hamaze imisi ariko harabera zino ntambara. Akarere ka Donbas region rero kagizwe n'intara zine nkuko twamwe tubabwira intara nkuru yo muri kano karere itwara zose n'intara ya Mariupol hagasubira intara ya Crimea izari yonkoye kera cyane gose igihugu ca Ukraine guhera mu 2014 iyo ikaba yari isanzwe itwagwa mu Burusiya n'ubundi ariko iyi ntara nayo igize kano iri mu zigize kano gace ka Donbas region kabigira kabiri hakaba rero hariyo n'intara ya Luhansk ndetse na Donetsk Republican izi ntara zose rikaba zigize kano gace ka Donbas region. Kano gace ka Donbas region rero nkuko mukumva kavugwa sagace gatoya na gatoya cyane gose iki ni nkuko ufata igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi ndetse ugashirako n'igihugu ca Uganda canke ugakora ko Uganda ugashira igihugu ca Tanzania. Murumva ko rero kano gace ka Donbas region n'agace kanini cyane gose ni nkuko twavuga ko ari igihugu cikwije muri rusange bifatanya hamwe kuko bino bihugu Donbas region iyi ntara ya Mariupol ifatwa nkiko yoba igihugu cigenga ndetse n'intara ya Crimea gafatwa nkuko igihugu cigenga ndetse na Republican Donetsk nayo ikaba igihugu cigenga ndetse na Luhansk nayo ikaba igihugu cigenga. Urumva rero ko muri make bose bavuga ko bino ari bihugu bine ariko muri Ukraine byo kano ni ino ni region imwe zikaba izino nazo ziharogwa nk'intara. Rero kano gace niko Uburusiya bumaze gufata aho nkuko tumaze bisubabwira Uburusiya bwabanje gufata intara ya Mariupol maze rero Uburusiya bumaze gufata intara ya Mariupol buca buragaruka mu Rwanira muri kano gace hafi imipaka ya Luhansk ndetse na Donetsk Republican akaba rero intambara zimaze imisi ziko zirabera n'ubu ariko zinabandaniriza ariko rero bikayiboneka ko Uburusiya bwamaze gutsinda bidasubirwamo igihugu ca Ukraine ndetse n'ibimenyesha makuru byo mu Burayi ndetse no muri Amerika n'ahandi byamaze kumenyesha ko ibintu byahindutse aho bavuze umunyamakuru ukurikiranye imitwe y'ibinyamakuru byo no munsi bavuga ko ngo intambara yatanguye ngo Putin yatsindwa ngo himiriyetingwa canke ngo akoze isoni ngo ariko rero ubu biboneka ko ikarata yahindutse aho biboneka ko Putin ariko aratsinda ku muvuduko ndetse munini cyane gose udasanzwe aho biboneka ko ubu ndetse ariko abariko barakurikirana uko biriko biragenda hariya bavuga ko na President Vladimir Putin n'igihugu cyose ca Ukraine ashobora kugifata ndetse mu kanya gatoya baravye umuvuduko uko ingabo z'Uburusiya ziriko zirakora ibitero ndetse bakaraba n'umuvuduko ku bantu basirikare ba Ukraine bariko baracika indege ndetse no kuntu bariko barafa ari benshi ku bwishi. President Zelensky inyuma yo kuhabwa amaroketi ya Hamsa Hyper Precision Rocket zitera kure cyane gose
yanazi ko hagiye gutsinda ino ntambara ariko siko byamugendekeye. Uno munsi Perezida Zelensky yongeye gukora gutakamba yongera gusaba ibigwanisho. Ubu rero nta n'ibigwanisho azi asaba, ivyo ari byo yavuze gusa ngo icakeneye ngo ingabo z'Urusiya ngo ziriko ziratsinda cyane gose ingabo ziwe, ngo rero ngo ingabo ziwe za Ukraine ngo zirakeneye ngo ibigwanisho ngo bikomeye cyane gose. Perezida Vladimir Zelensky ubwiwe nawe ntavuga ivyo bigwanisho ubu, kuko bwa mbere yavuga ko yarakeneye indege za gisirikare, akavuga ko yaranakeneye amaroketi atera kure, ariko rero biboneka ko inyuma yako ahawe ano maroketi akayahabwa, akaba yarahawe n'abanyamerika ndetse akahabwa n'igihugu c'Ubwongereza, ariko biboneka ko bino biroketi bamuhaye bitera kure ataco byigeze bikora atana kimwe byamufashije. Ubu rero yongeye gusaba ko ngo bakeneye ibigwanisho ngo bikomeye cyane gose, ibigwanisho ntamenyesha ibigwanisho ivyo by'ubumuha kuri kino gihe, kuko abone biboneka ko by'ukuri atagushikuza atakuvuga ngo no guhingama canke kuja hirya no hino. Ubu Perezida Zelensky ari mu yabira, ntabona uko azova muri bino bintu, ndetse bivugwa amakuru nk'uko twarababwiye mu ndwiheze ko bivugo biruganuganywa ko abasirikare bamwe abajenerali bamwe bariko bategura gukubita kudeta ubu Perezida Zelensky kugira ngo bahagarike ino ntambara, ko biboneka ko abasirikare b'Uburusiya ba Ukraine bariko barahirira ku rugamba ari benshi cyane gose. Ubu rero Uburusiya n'agasuzuguro keshi buriko buriyubakira amabarabara muri kano gace ka Donbas region, ndetse uno munsi bivuga ko ibarabara rya Tire ryari ryaracitse igihe intambara zatangura. Ubu rirakora neza, abasirikare b'Uburusiya baboneka n'amatrain bajana ibigwaniye bavana ibigwaniye mu Burusiya, ndetse bimwe banabisubiza inyuma. Biboneka ko bamaze kwizera intsinzi yuzuye, kuko tubutse ko igihe intambara yatangura amabarabara yose igisirikare ca Ukraine cyari cyaciye, ndetse n'amabarabara ya gari ya moshi yose yari yaciyagaguritse. Ubu rero igisirikare cy'Uburusiya kiragwana ariko congera cisana amabarabara, bigaragara ko ari agasuzuguro gakomeye. Biboneka ko igisirikare cy'Uburusiya ubu catoye cyamaze kubona uko intambara kikora. Ubu abasirikare b'Uburusiya umukuru w'igisirikare Urusiya yamenyesheje ngo intambara ko bayitwara buke buke, ngo bibaza ko batsinzwe ngo habe namba, ngo ahubwo ngo birinze ko hapfira abasirikare b'Abarusiya benshi cyane gose. Ngo nico gituma intambara yatevye uko yatevye. ngo rero Urusiya ngo objectif n'intumbero bwihaye kugira ngo bwihaye bugitera kino gihugu ca Ukraine, ngo igomba gushika ko kuvyanka vyakunda, ngo ku nguvu izo zose canke hoziki ngo bagomba kubishika ko. Ibi rero bigaragara neza ko Urusiya ufise buno bushobozi bwo gutera igihugu cose ca Ukraine. Twamaze bivuga abantu benshi cyane gose bagaharira ngo Uburusiya bwaratsinzwe ngo nta nkomezi bufise, ariko rero bandanya udukurikirana amakuru turakwereka ubushobozi bw'Uburusiya, ndetse ibi byo byateye ubwoba n'abanyamerika ndetse na NATO kubona Uburusiya buri mu ntambara muri Ukraine bukongera bugakora ibi. Ni muri aya makuru akurikira. Muti Uburusiya bwakoze iki byateye ubwoba NATO ndetse n'abanyamerika n'abanyaburayi muri rusangi. Uno munsi ku munsi w'ejo igisirikare ca NATO caratanguye imyimenyerezo ya hamwe, ndetse imyimenyerezo ikaba iriko ibera muri Ocean Pacific ndetse na Ocean Indiana mu gice kimwe. Iyi myimenyerezo ikaba igizwe n'abasirikare benshi cyane gose, abasirikare bashika ku 40,000. Abasirikare akaba bagizwe n'abanyamerika ndetse n'abanyaburayi nabo mu muryango wose wa NATO. Hakaba harimo indege zishika hafi 150 muri ino myimenyerezo, ndetse n'amaburende menshi cyane gose n'amashari n'ibikoresho byose by'intambara uzi ibihugu by'umugabane w'Uburayi bifise bariko barabikoresha muri imyimenyerezo hamwe. Aho bano basirikare bariko bavuga ko bariko bakora iyi myimenyerezo kugira ngo biyegeranye barabe ingufu bazishira hamwe, kugira ngo igihe igihugu na kimwe cyo mu bihugu biri muri NATO byoterwa, kugira ngo bahite bivuna bitabara n'ingoga bitabagoye, kuko bazaba bamaze kubona umwe wese icyo ashoboye. Ibirengo n'ibyo bariko barakora mu kugira iyi imyimenyerezo ku nshuro ya mbere irimo abasirikare benshi, ndetse ikaba irimo ibikoresho byinshi cyane gose, ikaba irimo n'indege nyinshi cyane, irimo abasirikare mu nzego zose, yaba abasirikare muri marine, yaba abasirikare bagwanira ku butaka, yaba abasirikare ba Air Force bagwanira mu kirere, abasirikare bose, abanyamerika mu migwi yose y'igisirikare cy'Amerika, Special Forces, Rangers, ndetse n'abandi bose bari muri iyi myimenyerezo. Ibi rero bikaba ubishaka kugaragaza ko bose biteguye bari hamwe, nk'uko byavuzwe n'umukoloneli asanzwe ahagarariye Amerika muri imyimenyerezo, avuga ko biteguye igihe ngo Uburusiya bwohirahira ngo bugasimba umupaka bugatera igihugu na kimwe mu bihugu biri muri NATO, ngo Uburusiya bwo kwibonera ko. Rero ibi bakaba babikoze uno munsi, n'ubu imyimenyerezo ikabandanya. Turababwira Uburusiya nabwo ivyo bwaciye bukora kugira ngo mumenye ko Uburusiya bukomeye cyane.
Inyuma rero yaho bino bihugu biriko birakora imyimenyerezo, Uburusiya nabwo ntibwatanzwe bwaciye bukora imyimenyerezo ya gisirikare, imyimenyerezo idasanzwe yanatangaje abantu benshi cyane gose kubona irimo abasirikare benshi cyane gose Uburusiya, ndetse ikaba irimo ibikoresho byinshi. Nibura ku cegeranyo cabonetse cyashizwe habona n'umushikiranganje wo kwivuna amaso y'Uburusiya, amato 60 y'intambara y'Uburusiya ariko aragira imyimenyerezo mu kiyaga cirabura muri Black Sea, amato 60 yose, amato yuzuye ibigwanisho ariko aragira imyimenyerezo. Ibiro bikaboneka ko ari guhangana na NATO. Aya mato rero ntabwo ari yonyene, amato 60 y'intambara ariko aragira imyimenyerezo ari kumwe n'indege 80 z'igisirikare ziri mu kirere nazo nyene ziko ziragira imyimenyerezo, ndetse abasirikare nabo ibihumbi 25 bakaba bari muri iyi imyimenyerezo ya gisirikare b'Abarusiya. Iyi myimenyerezo ya gisirikare ntabwo Uburusiya bwafatanije n'ubundi muntu wari wese canke n'ikindi gisirikare c'ahandi, aba n'abasirikare b'Abarusiya gusa ibihumbi 25 bari muri iyi myimenyerezo, ndetse n'amato 60 y'intambara y'Uburusiya akaba ari muri iyi myimenyerezo mu kiyaga cirabura, ndetse n'indege ngo zishika 80. Ibi rero Uburusiya bukaba bwabikoze kugira ngo bwerekane ko bugifise inguvu cyane gose n'imbaraga mu bya gisirikare, ko intambara y'Uburusiya na Ukraine atana kimwe iriko iravuga ku gihugu c'Uburusiya, ku bukomezi bwacu n'ubushobozi bwacu. Ibi rero vyatangaje uburavye ku nyamakuru byinshi cyane gose iyi nkuru ko bayanditse, bavuze ko Uburusiya bwongeye ngo kugaragaza ko bugifise masozi canke bugifise imbaraga zikomeye cyane gose, ko bushobora guhangana na NATO, ndetse ngo bushobora guhangana n'intambara yari yose yoza mu ruhande rwabo. Urumva ko amato 60 y'intambara bahasunganya n'amato ari muri Ocean Pacifique ndetse na Ocean Indian ariko arakoreshwa n'igisirikare ca NATO. Aho rero igisirikare ca NATO bivuze ko ari ibihugu hafi 30 na bingahe byose biri hamwe, ariko rero murumva ubu ku ruhande rw'Urusiya, Urusiya bwakoze ibi ari bwonyene, aho Urusiya bwarungitse ya mato yose ashika 60 n'indege hafi 80 ngo ndetse n'abasirikare barenga 25,000 bakaba bari muri imyimenyerezo, ndetse imyimenyerezo ikibandanya Uburusiya butaramenya aho izoherera. Imyimenyerezo ikaba yatanguye kuri no munsi. Rero ibi byatumira bavuga ko Uburusiya bwatsinzwe muri Ukraine, baba batenye bavuga ati Uburusiya rero ni navyo byatumye, ndetse ngira ngo ibinyamakuru byo mu Burayi no muri Amerika byatanguye kuvuga ko Uburusiya buriko buratsinda intambara muri Ukraine, ndetse aho bivuga ko nkuko tubabwiye Uburusiya butanguye kwisanura amabarabara mu gace ka Donbas region, ndetse kandi kano gace ka Donbas region tubutse ko ariko kariko ramwiramwe intambara, ariko rero Uburusiya buriko buragwana bwisanura amabarabara yo gucishamwo ibikoresho byabo, aho bazana ibikoresho ndetse n'ibindi byabo byose baje kuzana yabifungurwa n'ibindi n'imiti. Rero ikaboneka ko urugamba bamaze kugwizera nkuko tubabwiye. Rero agace ka Donbas region umwanya wose gashobora kugwa mu minwe y'igihugu c'Uburusiya, aho bivuga ko agace ka Donbas region ubu Uburusiya bukontorora ibice 99%, kuvuga ko abasirikare ba Ukraine baraza bakarasa bagatera amarokete bagahita birukanga. Uravye ku mavideo yashize habona na CNN ndetse na ABC News y'abanyamerika, iboneka ko abasirikare ba Ukraine ico bakora no kuza baraza ku mupaka bakarabira mu majomeri, bakarabira abasirikare b'Abarusiya bari bagatera amarokete bagahita birukanga basubira Kharkiv ariho basanzwe bafise ibirindiro. Ntawuzi rero ko Uburusiya budashobora no kubandanya inyuma yo gufata kano gashe ku Uburusiya butazoce kubandanya Kharkiv ndetse n'ahandi hose, kuko ubu kugeza ubu aho biri ntawomenya ko ntawumenya neza imigabo n'imigambi y'Uburusiya aho bushaka kugarukiriza ino ntambara. Kaboneka rero abanyamerika n'abanyaburayi bariko barafasha igihugu ca Ukraine ko ubu bisa neza basobeye uko bari kubigenze, kuko abasirikare bariyo b'abamercenari bagiye gufasha igihugu ca Ukraine nabo nyene biboneka ko batanguye kuranirwa, ndetse bivuga ko ngo bamwe ubu bariko barasaba gusubira iwabo, kuko biboneka ko runo rugamba batashobora kurutsinda, na cyane ko abanyamerika bafise umugani mu gisirikare c'abavuga ngo you can't fight a losing battle, ushobora kurwana intambara udashobora gutsinda. Ibi rero abanyamerika barabigenza ko cyane gose iyo babonye intambara batari buyitsinda bahita bavamo. Ibi nivyo vyabaye nko bibuka mu za 1999 mu ntambara y'abasirikare b'abanyamerika bariko baragwana muri Somalia, bamaze kubona ko badashobora gutsinda ba Al-Shabaab bahise bivire barigira, kuko abanyamerika ibi barabikurikiza iyo bamaze gukarikira bakabona ko intambara badashobora kwitsinda bahita kuyivamo. Ariko rero intambara ya Ukraine n'Uburusiya yoyo igituma batayivamo nuko igisirikare nuko na cyane abanyamerika n'abanyaburayi bariko badandaza cyane gose ibigwanisho byinshi cyane gose muri kino gihe. Amareta yaguze ibigwanisho kurusha ikindi gihe cyose cabayeho muri kino kinjana ca 2021, niho ibigwanisho byinshi cyane gose yaguzwe.
twababwiye ko amakompanyi y'abanyamerika akora ibigwanisho nka Martin Ruda ikora ibigwanisho byinshi cyane gose ndetse na za Boeing zikora ibigwanisho byinshi bari kubunguka cyane gose amashare yabo amaze kugera ku bice 150% kubera kuva aho intambara itanguriye bari ko unguka cyane gose. Ibi rero bigatuma iyi ntambara iguma ikomeye cyane gose, bituma badashaka ko intambara ihagarara kuko ku nyungu zabo bobo ntaco bariko barahomba, ahubwo Ukraine niyo twavuga ko iri kwirahomba kuko iriko iratakaza abantu bayo bariko bapfirayo, na cyane ko Perezida Zelensky yari yahamagariye abanyagihugu bose kuja kugwana ngo bagwane n'Uburusiya. Rero benshi bakaba bari abanyagihugu twababwiye ko bari abanyeshuri mu university, abandi bari abanyeshuri amashuri yisumbuye, bakaba bahise bafata inkoho ndetse bafata n'imyambaro ya gisirikare, ariko rero ibi bakaba bari bagiye guhangana n'igisirikare gikomeye cyane gose gifise ubunararibonye, gifise indege nyinshi cyane gose za gisirikare gishobora gukoresha umwanya wose. Mwumvise ko abavuga ngo indege za gisirikare z'Uburusiya zarahereye muri Ukraine, ariko mwumva ko igisirikare cy'Uburusiya gifise indege nyinshi cyane gose za gisirikare nkuko tubivuze iziri mu myimenyerezo ya gisirikare uno munsi ni indege 80. Ibi vyemezwa n'ibinyamakuru byose bikorera mu Burayi kuko zino ndege ziraboneka, ndetse n'amato y'intambara ashika 60 yose y'Uburusiya ari muri ino myimenyerezo. Umva ko rero igisirikare c'Uburusiya gikomeye cyane gose, kuvuga ko igisirikare c'Uburusiya gishobora gutsindwa na Ukraine ni ibintu bishoboka. Ibi ni nk'umuswa kugira ngo umene ibuye. Rero na cyane ko bavuga ngo ugusumba n'ubundi akagusumba karakamira. By'ukuri koko ntabwo by'ukuri koko igihugu cya Ukraine cyashobora guhagarara imbere y'Uburusiya. Twari twabivuze kuva intambara igitangura. Rero kwabaye gusangira ngo ukujujisha k'Uburusiya bwatanguye gutera hirya no hino, maze Uburusiya buza kugaruka kufanza gufata agace ka Donbas region. Rero ubu rero intambara ziriko zirabandanya uko ntawuzi rero imigabo n'imigambi ya Perezida Vladimir Putin, ariko mu birori vya hirya y'ejo Perezida Vladimir Putin aho yigeranije na Peter de Great ariko araganiriza urwaruka rw'aba-entrepreneur, yaboneka Perezida Vladimir Putin avuga n'ibyishimo byinshi cyane gose, ndetse aboneka ko ari umugabo adafise ubwoba, yishingikiye abwira aho yabwiye runo rwaruka ko ngo ibyo bakoze muri Ukraine ngo byari ngombwa ko babikora ku nyungu z'Uburusiya, ndetse ngo no ku nyungu z'ejo hazoza h'Uburusiya, ngo kugira ngo Uburusiya bukingire umutekano w'igihugu w'imbibe zacu, ndetse ngo bukingire n'igihugu cyabwo muri rusange. Twibutse ko Perezida Zelensky wa Ukraine n'igihe yaramaze yahabwa muri indwi heze yari yahawe amaroketi yatera kure Abanyamerika bamubujije ko ngo ntahirahire ashobore gutera mu Bushinwa, muradutunga, ntahirahire ngo ashobore gutera ku mugabane, ntahirahire ngo ashobore gutera mu gihugu c'Uburusiya, kubera ngo ibi ngo bavuga ko byohava bivyora injyane hagati ya Amerika n'ibihugu by'Ubwongereza byari byatanze amaroketi. Murumva rero ko bano bagabo bakina n'ivyo bazi, baratinya Uburusiya, barazi Uburusiya ico bushoboye. Ejo bituma rero ku kiguzi cyose Amerika idashaka kuja mu ntambara n'Uburusiya, ndetse n'Uburayi bwabwo nubwo mumva ngo basirikare banato bariko bariyegeranya ngo bagira imyimenyerezo ngo ni benshi n'ibiki, nta numwe mu bihugu by'Uburayi ndetse n'igihugu ca Amerika ashaka ko yoja mu ntambara yeruye n'igihugu c'Uburusiya, kuko barazi ivyo Uburusiya bwo bakorera ko batovyitura mu myaka n'imyaka n'ibisekuruza byoza ko iyo ntambara baba bakiyibuka. Rero ibi bariko baragerageza ubushoka, ni naco gituma rero twavuze ko Perezida Zelensky yateranywe igihugu ciwe kibamo ikibuga c'intambara kugira ngo bicire amahera, ndetse bagerageze barabe ivy'ukuri ko ubushobozi Uburusiya buvuga bufise ko bufise. Ubu rero bikamaze kugaragara ko ubushobozi bw'Uburusiya buhari, ko Uburusiya bufise ubushobozi. Rero ibi bigatuma rero ko baragerageza ubu barabe ukuntu bova mu ntambara. Nk'inyuma yaho igihugu c'Uburusiya gifatiye intara ya Mariupol, muribuka ko Uburusiya, Amerika ndetse Blinken sekretari w'igihugu ca Amerika yaguma avuga ko Uburusiya bwananiwe budashobora gufata intara ya Mariupol, ngo basirikare ngo ba Ukraine ngo bararesiste ngo badashobora rero gutanga intara ya Mariupol. Ariko rero byarangiye by'ukuri abasirikare ba Ukraine bananiwe, maze batanga intara ya Mariupol igwa mu minwe y'Uburusiya. Uburusiya rero bukaba bwakontorwa, ndetse Uburusiya bukaba bwategereje gutegura imitego yose igisirikare ca Ukraine cyari cyahasize. Ubu bakaba bamenyesheje ko intara ya Mariupol
n'ikivuko ca Mariupol gishobora gutangura gukora ndetse ngo amato gisivile akaba yemerewe gutangura gukora mu gihe Perezida Zelensky ngo yorekura ingano zikatangura kugenda ngo Uburusiya nta kibazo bufise ngo buzoreka amato ya gisivile atangure gukora mu gace ka Mariupol. Tubandanye n'ano makuru tukivuga ivy'Uburusiya nyene na Ukraine, intambara ziboneka ko zibandanya nta uzi ni ryari intambara izohera, ariko turahari ngo turabamenyesha uko biriko biragenda buri munsi. Perezida Zelensky yongeye gusaba ko bamuha ibigwanisho nubwo atazi nawe nyene ibigwanisho ashaka, ariko yavuze ngo akeneye ngo ibigwanisho bikomeye cyane gose, ngo nivyo bamuhaye ngo ingabo ziwe ngo zishobora kubandanya zihangana n'Uburusiya. Ariko rero igitangaje nuko n'ibino bigwanisho bikomeye cyane gose Perezida Zelensky ariko arasaba abasirikare biwe cyane gose ibigwanisho byo muri Amerika ndetse no mu Burayi ntabwo basanzwe bazi kubikoresha. Rero nubwo bo bibaha bibutse ko ibigwanisho byose Burayi bufise yaba n'ibigwanisho byose Amerika ifise, Uburusiya bugenda bufise ikopi ibisa na kopi yavyo, bagenda uravye ama misile yose Uburusiya bufise n'amamisile Amerika ifise, bagenda bafise imisile ishobora kwababana n'iyindi. No kuvuga ko nta kigwanisho na kimwe gikomeye Amerika ifise Uburusiya budafise, nta n'ikigwanisho na kimwe Uburayi bufise Uburusiya nabwo budafise. Ibi rero nivyo bituma bivuga ko intambara ishobora gukomera cyane gose mu gihe abanyamerika bubandanya bongeza ibigwanisho, kuko ikigwanisho cyose buzana Uburusiya nabwo buragifise. Nta misile nimwe irengeye iyo Uburusiya bufise Amerika irigeragera, ahubwo igitangaje nuko Uburusiya bwo bufise misile zirengeye iz'abanyamerika bafise, kuko Uburusiya nibwo bumaze gukoresha ku nshuro ya mbere kuva isi yakabaho ama misile ya hypersonic missile mu ntambara. Iyo izi misile zozo nka societe Boeing ya Amerika iracazidevelopa, iramaze n'ibyo kuzikora, baramaze kuzitestinga rimwe, ariko ntibarazikoresha mu ntambara, baracari muri stage ya mbere twavuga ngo yo kuzigerageza zino misile. Ariko Uburusiya bwo bwatangiye kuzikoresha kera, ndetse n'Ubushinwa nabwo burazifise. Ubushinwa bwashize mu bubiko bwazo zino misile. Hageze ku mabombe nucléaire n'amamisile nucléaire, Uburusiya n'Amerika bagenda basa n'abanganya igitigiri c'amabombe bafise, haba ku ndege z'igisirikare. Rero uravye ubwoko bw'indege z'igisirikare Amerika ifise, ugenda usanga hari iyababa yo mu kurundi ruhande rw'Uburusiya, kuko bagenda baraba ivyo umwe uriko arakora nakaba ari byo bakora. Rero guhangana mu ntambara yeruye, intambara ntiyo kwigera yaraheze vuba, kuko bitaboneka ko hari uwo havatsindwa vuba. Rero hariho ibinyamakuru bimwe bimwe bigera kuba bivuga ngo igihugu c'Uburusiya ngo kiriko kirahererwa n'ibigwanisho. Ibambiwe igihugu c'Uburusiya nubwo cogwana hira ntambara imyaka n'imyaka, ntabwo ibigwanisho biba birahera, cyane cyane ko bakora buri munsi baguma bakora amabombe. Icakora intambara iriko iratwara amahera menshi cyane gose. Twari twigeze kubivuga ko Uburusiya Amerika n'Uburayi butashaka kuja muri iyo ntambara kubera badashobora gufinansa intambara. N'ibyo byagaragaye, kuko iyi ntambara ubu ku munsi w'ejo twarababwiye ko itwara hafi miliyoni 100 igihugu c'Uburusiya z'amadolari y'abanyamerika ku munsi. Ahubwo rero twabongiye kubona ikindi cegeranyo kivuga ko zino miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika muri no ntambara ku ruhande rw'Uburusiya ashobora kuba arenga ku munsi. Ari akaba agenda mu bigwanisho biterwa ku munsi, kuko bino bibombe binini bisanzwe ari bibombe bizimvye cyane, n'indege za gisirikare n'ibitoro ndetse n'ibindi byose yaba byo kugaburira abasirikare basanzwe ari benshi muri kano gace, n'imiti y'abakomereka n'ibindi byo kuja guhamba nk'abapfuye no kugira kwevakiwa. Ibi byose rero ni ibintu bitwara amahera buri munsi usamaye na gatoya ugacererwa kuri kimwe, ushobora gusanga urugamba rwose warutakaje. Ibi rero Uburusiya ubu bikaba ibyo bita logistique, bakaba barabitunganije neza. Amerika yari yavuze ko mu ntango Abarusiya byabagoye igihe batanguye intambara, ubu bikaboneka ko ibintu byose bashize ku murongo, ari naco gituma Uburusiya buriko buragwana intambara ubu butuje, ndetse bukabona ariko buratsinda intambara, kuko by'ukuri igihugu cya Ukraine gifise intege nke, kubera ntabwo kingana n'Uburusiya. Urumva ko bidatangaje kubona igihugu cya Ukraine gishobora gutsindwa n'Uburusiya. Ibyo byo umuntu wari wese yarabizi ko Ukraine ituhagarara imbere y'Uburusiya. Uburusiya rero bukaba buriko burigina intsinzi, ndetse ngo turababwira bakaba bariko bubakira amabarabara ndetse bisanura ivyasambutse muri kano karere. Intara ya Mariupol abanyagihugu bakaba barayigarutsemo ubu, abantu benshi cyane
bamaze kugaruka mu ntara ya Mariupol kuko intara ya Mariupol ubu nta na hantu na hamwe igisirikare ca Ukraine gishobora guca kugira ngo gitere mu ntara ya Mariupol. Tubutse ko iyi ntara yose ubu rero yaciye izungurukwa n'ama anti-missile system y'Abarusiya ndetse ikiyaga ca Mariupol bakaba bagishizemo amato menshi cyane gose intambara bize ko igihugu c'Urusiya kiri nico kigira kabiri kw'isi gifise amato menshi intambara havuye igihugu ca Amerika. Urumva ko rero igihugu c'Urusiya kitari kureka gutsinda intambara uko vyagenda kose, nubwo intambara ikibandanya ariko igihugu c'Urusiya kizoyitsinda uko vyagenda kose nitarangira ibaye intambara ya gatatu y'isi yose ngo bandi bose bayisukemo ndetse guye mu isi, kuko ivyo navyo birashoboka kuko ibihugu vyose biboneka ko muri kino gihe vyiteguye intambara hatabuze. Rero imbarutso ishobora kuba ku kantu gatoya nk'uko intambara kabiri imbarutso yabaye akantu gato, imbarutso ishobora kuba ku kantu gatoya cyane gose intambara ya gatatu y'isi yose igahita itangura, ariko ibi ntawo vyifuza. Imana iturinde. Naho rero turangirije nako reka tuve muri ayo makuru ya Ukraine n'Uburusiya tubabwire amakuru yo mu Rwanda, ukuntu igihugu ca Kongo cateye mu Rwanda. Ni mukanya. Reka turangirize rero kuri ano makuru yo mu Rwanda. Igihugu ca Kongo cateye rokete zibiri ku butaka bw'u Rwanda. Ibiro ni ku nshuro ya mbere kuva ino ntambara yatangura. Ku munsi w'ejo Perezida Tshisekedi wa Kongo yaragirije igihugu c'u Rwanda ko arico gitego kirashigikira igihugu ingabo za M23 ku mugaragaro, aho yavuze ko ngo ntivyumvikana kuko ngo ibikoresho byose biva mu Rwanda bakoresha aba M23 ngo ndetse ngo bamwe bambaye n'imyambaro y'igisirikare c'u Rwanda. Aho rero Perezida Tshisekedi yavuze ko u Rwanda rusabwa guhagarika ibingo kuko aragasotorano gakomeye cyane gose ngo kandi Kongo itagiye kuvyihanganira. Rero ku munsi uno munsi amarokete abiri ntawuzi ko ari bahati mbaye bimwe abaswahili bavuga canke babigize bigira nkana. Amarokete abiri y'igisirikare ca Kongo FARDC yaguye ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda rwahise rumenyesha ko amarokete abiri yaguye ku butaka bw'u Rwanda, ariko u Rwanda rukamenyesha ko gusa yateye ubwoba abanyagihugu b'u Rwanda, ariko ngo ata muntu yahitanye yaguye mu gace karimo abantu ko hafi ya muza Gisenyi, ariko rero akaba ata muntu n'umwe yakomeretse aha amabombe abiri yaguye. Igisirikare cy'u Rwanda arico cace kihuta gukora cace gihitana abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho byinshi by'intambara bajana ku mupaka wa Kongo, aho bihanu ku mipaka yose bahana igihugu n'igihugu ca Kongo. Abasirikare benshi b'u Rwanda bahise bahajanwa ku kwitegura ko igihe igihugu ingabo za Kongo zo kwaduka zigatera u Rwanda, kuko hari no ganuganywa ko benshi cyane gose abanyagihugu ba Kongo ngo barifuza ko Kongo yotera u Rwanda ngo niho ikibazo c'intambara ya M23 yohera ngo kuko ngo ariho bava. Ngo rero ushaka kwica uruzuzi uruca umutwe, ngo rero bati u Rwanda ngo M23 ntiyosubira kuronka aho ikura uburyo. Rero M23 tubutse ko iri kuragwana n'igisirikare ca Kongo intambara zikomeye cyane gose mu majepfo ya Kivu ndetse no majaruguru ya Kivu, akaba ariho bariko baragwanira, ndetse no mu burengero bwa Goma nka Zaruca n'ahandi akaba ariho intambara ziko zikomeje ziba n'igihugu ca Kongo hagati z'abasirikare ba Kongo ndetse no muhari M23. Muhari M23 rero biboneka ko wagarutse ufise inguvu nyinshi cyane, rero akaba u Rwanda ariko rwagizwa ko ariko ruri nyuma y'umuhari M23. Tukivuga nyene amakuru y'u Rwanda muri bukatu babwira ko u Rwanda rwari kwasinyaniye amasezerano n'igihugu c'Ubwongereza ko igihugu c'u Rwanda kizokwakira impunzi zirukanwe mu gihugu c'Ubwongereza, aho bita asara musika basaba ubuhungiro bose mu gihugu c'Ubwongereza. Bakaba Ubwongereza Premier Ministre w'Ubwongereza Johnson Boris akaba yasinye itegeko ko abantu bose abazosaba basabye ubuhungiro guhera mu 2022 ko bose bazojanwa mu gihugu c'u Rwanda. Rero abantu ba mbere bikaba byitezwe ko bashobora kujanwa mu gihugu c'u Rwanda kuri umunsi wa gatatu w'indwiza buca dutangura, akaba ariho ngo abantu bashika 50 ba mbere bazova mu Bwongereza bakadipotinga bakajanwa mu gihugu c'u Rwanda. Ibi rero nubwo abaharanira agateka kazi nta muntu Bwongereza babiyamirije ndetse bakaja mu masentare ndetse na Human Rights Watch ndetse n'ayandi masosiyete yose y'abarefugee, ariko rero umucamanza nako wa sentare ibanza y'Ubwongereza akaba yahaye uburenganzira bw'Ubwongereza bwo kubandanya n'umugambi wabwo gutwara abantu mu Rwanda. Ariko rero bano bakaba
abandi hagati y'akazina muntu bakaba baravyamirije cane gose ndetse bakaba bahise bunguruza urubanza mu yandi masentare akurikira. Ntawe uzi ko amasentare akuriye iyi sentare yatanze bure burenganzira bw'uko Johnson Bolson yabandanya n'umugambi wiwe ko ayo masentare yandi azorengera abantu bagiye kujanwa mu Rwanda, ndetse abantu bakaba bamaze gutegurwa barashize ku rutonde abantu 50 bose ku munsi wa gatatu baritezwe i Kigali. Abari bakaba zoba ari mu gice ca mbere cy'abantu ba mbere bakuwe ku butaka bw'Ubwongereza kuva aho u Rwanda rusinyaniye amasezerano n'igihugu cy'Ubwongereza cy'uko u Rwanda ruzakira zino mpunzi, maze amafaranga yafashishwa impunzi mu Bwongereza agahabwa igihugu cy'u Rwanda. Ndetse abari abakurikirana ibintu n'ibindi bakavuga ko na cyane cyane n'igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kiri mu matati n'ibindi bihugu nk'ibihugu bibanye atamutekano wuzuye buhari, ndetse bakavuga ko rero umutekano bano bantu bakuwe mu Bwongereza bazobaja mu mutekano muke, ndetse ngo ari kubatraumatiza kuko benshi cyane ngo bahungiye mu Bwongereza bahunze intambara, ngo rero guca umuntu abajana mu gihugu kitarimo amahoro, ngo kitarimo stabilité, ngo rero ngo ni kubaroha kandi mu yindi ntambara, ngo ni kubaroha kubasubiza mu byo bavuyemo. U Rwanda rukaba rwaramenyesheje ko abazoshika mu Rwanda bakaba batishimiye kuhaba, ngo ruzobareka bagahitamo ibindi bihugu bashobora kujamo kwakamo ubuhungiro. Vyamenyesheje n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu y'u Rwanda igihe yariko arasinya amasezerano na mugenzi we w'imigenderanire n'ayandi makungu y'Ubwongereza. Amasezerano akaba yarasinywe ko mu gice ca mbere igihugu cy'u Rwanda kikaba kizohabwa hafi miliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika yo kwakira zino mpunzi. Aya akaba azogenewe uburaro n'ibifungurwa n'ibindi byose zino mpunzi zizokenera. Ibi rero u Rwanda bikaba biboneka ko u Rwanda ari nkaho ruriko rurironderera amahera rurirondera kuronka amahera kubw'aba bantu abagiriza u Rwanda ko ari politike y'u Rwanda kugira ngo ironka amahera avuye mu Bwongereza, ndetse ngo niko ibona ko u Rwanda atako babona ko u Rwanda atabushobozi ubwabwo rufise bwo kuba gutunga zino mpunzi, cyane cyane ko u Rwanda rutari mu bihugu bitunze cyane gose yaba mu by'imibereho ndetse n'imibereho y'abantu bo mu Rwanda bivuga ko itifashe neza cyane gose, ya u Rwanda goba gushobora gufasha izo mpunzi zivuye handi. Naho rero turangirije ano makuru yacu mugire icyo muyavuze ko yaba y'u Rwanda ko igihugu ca Kongo cateye mu Rwanda, ndetse mugire icyo muvuze kuri ibi by'u Rwanda kwakira impunzi zivuye mu Bwongereza, niba mubona koko ku Rwanda rufise ubushobozi bwo kwakira zino mpunzi, canke muribaza ko bigiye kugenda gute hagati y'u Rwanda na Kongo mu gihe u Rwanda gotegwa na Kongo, ko mwumvise ko Kongo iza yateye amaroketi abiri ku butaka bw'u Rwanda. Ibi bikaba vyamenyeshejwe n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'umushikiranganje n'itangazo ryo ku rubuga ngurukanabumenyi bw'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu bwamenyesheje ko bwamirije agasotorano kagizwe n'igihugu ca Kongo ku butaka bw'u Rwanda. Naha rero abadufitanye mwese bakoze Imana mushigare kuba natwe nk'andi makuru, hanyuma mugire ibihe byiza. Tubibutsa ko Ukraine iza yatsinzwe mu ntambara iriko irayihuza n'igihugu c'Uburusiya. Uburusiya buriko burigina intsinzi mu karere ka Donbas, naho Uburusiya butanguye kwibakira amababara ndetse no kuba busa naho buriko buragwana umuco bwatsinze, ndetse mugana buriyagisiye cyane rwose. Mwakoze byose, abone mubwe subscribe ndetse musharinga aya makuru n'abandi bayaronke, mugire aho muba mubone. Imana ikomeze kubashigikira.